Bite mama Kate umeze neza? Hama jewe nako ari neza, jewe ndagwaye. Umugabo jewe narakubwiye mugende i Bujumbura, sinzi ko woba waragiye ntavyo nzi. Jewe kugeza uno mwanya n'ino saha ni kuri ofisi, niho ndi. Urumva reka ndakwandikire polisi ya nyuma uzonsezerere umuryango, hama mutegure amahera y'itike y'indege y'ikiziga canje kuko nta kindi gisigaye. Urumva jewe hari kuwa gatatu mu gitondo haza abantu, haza umupapa ampamagara ambwira ngo mabuja ngambwiye ngo banzane kuri ofisi. Rero kubera ko mabuja yari yavuze ngo agira afate urugendo kumviriza ibintu n'umukobwa wiwe, nibaza ngo nivyo, bambarira ngo tora isakoshi unyaruke. Ndatora isakoshi banshira mu modoka baca barugara, umugabo barayinkubitiramwo mva amaraso mu zuru. Mu kuyinkuramwo imodoka bantaye ahantu kw'ibarabara bahindurira hasi, ndiko ndakumbagara, ndiko ndava amaraso mu zuru, nkacira amaraso. Burya sinokubwira ingene igipolisi cantoye, kimaze kuntora sinokubwira ingene mabuja yasanze aho hantu, baca bamwaka agakata banjanako kwa muganga, igipolisi kiranjana kwa muganga, bantera inshinge zitatu, zibiri ku maguru, rumwe ku kuguru kumwe, ukundi kukuno ku kuboko. Bampereza n'imiti, abapolisi baca banzana kuri ofisi. Rero kugeza uno mwanya n'ino saha kuvuga yuko nzosubira kwa mabuja ntikirimo, pasiporo yarayigumije yarazi kuyimpa. Nkigera kuri ofisi banyatse telefone, ako gapapuro abapolisi bamburijeko baranyatse, amahera bari bangaruye kuri telefone aziko naheruka kugura telefone nshasha vyose barabinyatse. Kugeza umwanya n'ino saha ndaho ndagaragara. Narakubwiye jewe yuko nguma nsoba amaraso, nkaguma nsha munda, bikaduga munda, bigaca biduga ku mutima, nkabura amahoro, ndiye ca ncibwamwo, ndiye ca ndahwa. N'ubu ndiye ngira gutamira nkashira ikintu ku munwa ca ndahwa, ariko ntariye usanga afise amahoro. Ariko ibintu vyo gusha munda ntibihera, nguma nsha munda ukamenga ni umuntu ariko antemaguza urwembe munda, bikaduga ku mutima. Rero nukuri mwumve neza ko ngira mfe. Narakubwiye ati nimutume mwemera murondera ry'amafaranga imiliyoni 9, mwemere muyatange hama ntahe. Vyose warikawukiye, nta kintu na kimwe mushaka kunkurikiranira. Sinzi yuko mwankunda nkirungika amahera, sinzi yuko urukundo mwari mumviseko nkirungika amahera yuko rwoba rwaraheze, sinzi ko mwankunda kubera nabarungikira amahera, ariko ntaco. Nimutegure ayitike y'indege y'ikiziga kuko nta kindi gisigaye, nguma nja gusoba amaraso. Ahandi kuri ofisi ntibanjana kwa muganga nta na kimwe, mbere bambwiye ko guhera ejo bazoguma bankoresha. Mpamagara urugupfu rumwe sifise, urutege rumwe sifise. Narababariye ati tuma murondera amahera miliyoni 9 muzijane kuri ofisi hama ntahe, ubuzima buraronderwa. Vyose nta n'ikintu na kimwe nshaka kunkurikiranira, ariko naco hari igihe muzokurikirana ikiziga. Ofisi yamusafirishije bayitwa Arudawishi. Arudawishi ni iri impande, iri mu Kigobe impande ya ambasade ya Amerika. Iri mu Kigobe impande ya ambasade ya Amerika. Yiriwe Dani, ama twashaka kudutabariza uno mukobwa yitwa Anosiata, avuka mu ntara ya Cibitoki. Yasafirishijwe n'ikigo citwa Radawishi mu kwezi kwa 11. Aramaze igihe kitari gito hino, afise ibibazo. Umviriza izo audio umutabariza uzoba ukoze n'umuvyeyi, ntuko wamutabariza abandi. Ndiko ndarondera passport yiwe, umwidondoro wiwe, ariko sindiko ndawuronka. Imana ishimwe ndarose umwidondoro wiwe. Rero ukwiye yitwa Nizeyimana Anosiata, yasafirishijwe na ofisi ya Radawishi mu Kigobe, avuka mu ntara ya Cibitoki, komine Rugombo, umutumba Ruhagarika.
ni umumama w'umwana umwe, mumufashe mumutabarize agira apfire ngaha muri Saudiya, nimumvirize izo audio n'abataransifeye ukuntu ariko aratabaza, ariko nta gitabara. Umu agent wiwe yitwa Amida. Narakubwiye jewe yuko nguma nsaba amaraso, nkaguma nsha mu nda, bikaduga mu nda, bigaca biduga ku mutima, nkabura amahoro, ndiye ca ncibwamwo, ndiye ca ndahwa. N'ubu ndiye nkira gutamira nkashira ikintu ku munwa ca ndahwa, ariko ntariye usanga afise amahoro. Ariko ibintu vyo gusha mu nda ntibihera, nguma nsha mu nda, ukamenga ni umuntu ariko antemaguza urwembe mu nda, bikaduga ku mutima. Rero nukuri mumve neza ko ngira mve. Narakubwiye ati nimutume mwemera murondera ry'amafaranga 9,000,000, mwemere muyatange hama ntahe. Vyose warikawukiye, nta kintu na kimwe mushaka kunkurikiranira. Sinzi yuko mwankunda nkirungika amahera, sinzi yuko urukundo mwari mumviseko nkirungika amahera yuko rwoba rwaraheze, sinzi ko mwankunda kubera nabarungikira amahera, ariko ntaco. Nimutegure ayitike y'indege y'ikiziga, kuko nta kindi gisigaye, nguma nja gusaba amaraso. Ahandi kuri ofisi ntibanjana kwa muganga, nta na kimwe. Mbere bambwiye ko guhera ejo bazoguma bankoresha. Mpamagade urugupfu rumwe sifise, urutege rumwe sifise. Narababariye ati tuma murondera amahera 9,000,000 muzijane kuri ofisi, hama ntahe. Ubuzima burarondegwa, vyose nta n'ikintu na kimwe nshaka kunkurikiranira, ariko naco hari igihe muzokurikirana ikiziga. Urumva jewe hari kuwa gatatu mu gitondo haza abantu, haza umupapa ampamagara ambwira ngo mabuja ngambwiye ngo banzane kuri ofisi. Kubera ko mabuja yari yabuze ngagira afate urugendo kumviza ibintu n'umukobwa wiwe, nibaza ngo nivyo. Bambarira ngo tora isakoshi unyaruke, ndatora isakoshi banshira mu modoka baca barugara. Mugade barayinkubitiramwo, mva amaraso mu zuru. Mu kuyinkuramwo imodoka bantaye ahantu kw'ibarabara, bahindurira hasi, ndiko ndakumbagara, ndiko ndava amaraso mu zuru, nkacira amaraso. Burya sinakubwira ingene igipolisi cantoye, kimaze kuntora sinakubwira ingene mabuja yasanze aho hantu, baca bamwaka agakata banjana ko kwa muganga. Igipolisi kiranjana kwa muganga, bantera inshinge 3, 2 ku maguru, rumwe ku kuguru kumwe, ukundi kukuno ku kuboko. Bampereza n'imiti, abapolisi baca banzana kuri ofisi. Rero ugeze no mwanya n'ino saha kuvuga yuko ndosubira kwa mabuja ntikirimo. Pasiporo yarayigumije, yarazi kuyima. Ngera kuri ofisi banyatse telefone, ako gapapuro abapolisi bamburije ko baranyatse, amahera bari bangaruye kuri telefone, aziko naheruka kugura telefone nshasha, vyose barabinyatse. Ugeze mu mwanya n'ino saha ndaho ndagaragara.